Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'iminsi 3 mu gihugu ca Tanzania. Ubucuti ivyo bihugu bifitaniye bukaba buri mu vyoba bihungabanya ukwidegemvya kw'impunzi ziri mu makambi ya Tanzania, impunzi z'abarundi. Hari umuntu yatowe ikiziga ku mutumba Mugomere mu Rumonge, abiwe ngo bamuheruka ariko asangira inzoga n'abagenzi biwe. Nayo mu ntara ya Muyinga indwi irarumanye ata matara bafise. Kaze muri ano makuru mukanya tuja kw'idonito. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Duhere mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'iminsi 3 mu gihugu ca Tanzania. Bitegekanijwe yuko muri urwo rugendo azoshika no mu izinga rya Zanzibar. Tanzania no Burundi bisanzwe bifitaniye ubucuti, ubwo nabwo rero ngo bwoba buri mu bituma impunzi z'abarundi zahunze zitoroherezwa mu makambi zisanzwe zirimwo, nk'uko tubibwirwa na Beni Akserakana. Urwo rugendo President Ndayishimiye yaruhereye mu gisagara ca Dodoma, aho yakiriwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Liberate Muramura, aho yaciye amushikana ku ngoro y'umukuru w'igihugu, aca yakirwa na Samia Suluhu Hassan. Kuri no wa gatandatu naho azoca agendera izinga rya Zanzibar, akazokwakirwa n'umukuru w'iryo zinga Hussein Ali Mwinyi. Azoca agaruka i Dar es Salaam, aho bitegekanijwe ko azoganira na mugenzi we Samia ibijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu. Bitegekanijwe kandi ko Evariste Ndayishimiye agendera igisata c'inganda, aho azoshira ibuye rya mbere ahazubakwa igisata c'ishirahamwe rihingura umwavu w'ikizungu FOMI rifise icicaro i Burundi. Evariste Ndayishimiye ubu bugize kabiri agendera Tanzania, kikaba ari naco gihugu yagendeye ubwa mbere inyuma yo gutogwa ngo arongore Burundi. Ico gihugu agifata nk'umuvyeyi w'u Burundi, nayo wahora kirongoye Magufuli nka se wiwe. Ubwo rukundo ruri hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri n'ugwa kera, kuva Julius Nyerere na Rwagasore Louis barondera intayo yo kwikukira. Ubwo bucuti kandi buribonekeza cane hagati ya CCM na CNDD FDD. Uwo mugambwe utwara Burundi no munsi abawugize bakiri mw'ishamba barashigikiwe na leta yari irongowe na Benjamin Mkapa, bimwe bigaragara. N'igihe Petero Nkurunziza yari yabogojwe ku butegetsi, ico gihugu cari kirongowe na Jakaya Mrisho Kikwete nico camufashije kugaruka mu Burundi. Ubwo bucuti rero hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri vyaragize ingaruka mbi ku Barundi bahungiye muri Tanzania, bafatwa nk'abagwanya ubutegetsi. Izo mpunzi zaraburabujwe bikomeye gushika aho bategekwa gusubira iwabo. Kugeza n'uno munsi izo mpunzi ziracatotezwa zizira ubucuti abatwara ivyo bihugu bafitaniye. Mu makuru avugwa mu gisata c'umutekano, hari ikiziga c'umugabo catowe mu gatondo ka kare kuri uno munsi wa gatanu, ni ku mutumba Mugomere wo muri komine n'intara ya Rumonge. Abamuzi nk'uko amakuru ava ngaho mu Rumonge abivuga, ngo bamubonye ijya nyuma ariko asangira agacupa na bagenzi we ku kirabo kiri hafi yaho ico kiziga catowe. Parfait Mudasigana. Amakuru dukura ngaho mu ntara ya Rumonge avuga ko uyo yarayagandaguwe, abamubonye ijya nyuma yari mu kirabo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, ngo yoba yahuye n'imisore y'imbonerakure yariko irakizura, iyo nayo ikaba ariyo yoba yaramunize ikanamutwara utwiwe. Bamwe mu gwaruka begereye aho ico kibanza catowe ikiziga bakaba bajanywe gufungirwa muri komisariya y'igipolisi mu Rumonge kumvo z'amatohoza. Uwo yatowe ikiziga akaba yakora akazi ko kwisumamwo. Twari dusanzwe tumuzi ngaho nyene ku Mugomera aho yasanzwe abaye, ahora yikorera twiwe nyene akarondera harose ikiraka co kurima canke co kubaka, gufasha abubatsi bo bita abayede. Rero ejo yariko aranywa bisanzwe, ariko mu gatondo twasanze ari ngaho nyene aryamye yapfuye. Nta birato yari yambaye, nta na kimwe yari yambaye, vyose bari babimukuye. Mugabo hariho urwaruka nyene mu muganga uri ku butegetsi wawe nyene nta murimo wange wafashwe, bavuga yuko bagiye kugira amatohoza ntituramenya ivyo arivyo. Abanyagihugu basaba ko hoba amatohoza yigenga
kugira ukuri kumenyekane abagiriwe n'icaha bahanwe hakurikijwe amategeko. Mu gisata c'agateka na muntu naho hari umusore wo muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya afunzwe kuva ku munsi wa kabiri w'inondwi turimwo, yagirizwa ko yoba akorana n'imigwi ihungabanya umutekano. Mu begereye umuryango wiwe bavuga ko yoba ari kazira amatati y'amatongo, abamufungishije bakaba bariko baramudodobereza. Uwo musore akaba yaraherutse gusohoka ibohero ku kigongwe c'umukuru w'igihugu. Abegereye umuryango wiwe basaba ko yorekurwa kuko ata kintu na kimwe ari karazira. Ni inkuru ya Diane Nkuru Nziza. Uwo musore yafashwe ari ku muhani wabo Ikiganda kuwa kabiri w'iyindwi, yitwa Christophe Ndayiragije. Yaramaze amezi make avuye mu ibohero ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Yari yafashwe mu mwaka wa 2015, yagerezwa kuba ari mu biyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi president Petero Nkurunziza. Yafashwe yagerezwa gukorana n'imirwi y'abitwaje ibigwanisho imaze igihe ihungabanya umutekano mu ntara ya Muramvya. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko ivyo yagirizwa ari binyoma, bagasigura ko ahubwo yoba ariko azira amatati y'amatongo asanzwe ari mu muryango. Bamwe mu bo basangiye iryo tongo riri mu matati bakavuga ko ari umukenyezi w'uburongo iperereza muri komine Kiganda. Imbere yuko afatwa ngo bari bamaze kwitura inzego bababwira ibijanye n'iryo rementanya, basaba umukuru w'igihugu kubatunganiriza uwabakarikurwa. Yafashwe ku munsi wa kabiri mu masaha 9 hajure to post n'abapolisi n'umukuru w'umugambwe n'abatwara imbonerakure. Nuko vyagenze mukuri umukuru w'igihugu turazi ko yamatunganiza abarundi n'uwo muryango nagerageze arabe ikintu yobakorera n'ukuri azobakoze. Yafashwe bari baramaze kwitura inzego, amatara akaba yarabizi, komiseri akaba yarabizi, musitanteri wa komine Kiganda akaba yarabizi. Ntivyumvikana ingene umuntu wacamutoteza gutyo kuri vy'amatongo kandi baramaze kuvyumva abana bababwiye. Uwo basangiye itongo amatati yaryo ari mu butungane ngo ni umukenyezi w'uburongo iperereza muri komine Kiganda azwi ku izina rya Ladislas. Bavuga kandi ko hari haheze imisi amazina ya Christophe Ndayiragije, uwo mutegetsi mu iperereza ku rwego rwa komine, amutanze mu nama y'umutekano. Bavuga ko yabereye mu ntara ya Mwaro, avuga ko ari mu bahungabanya umutekano. Harimo umwe afise umugabo wiwe atwara documentation y'Ikiganda yitwa Ladislas. Ariko iryo tongo ryabo gisanzwe mu matati ariko ryarugenda mu butungane kubera Ladislas yarigeze kuja mu nama y'umutekano Mwaro kubera ko kumutodobereza nyine kugira amatongo bapfa acamutanga. Baravuga ko yari mu bitero vy'Ibugarama, ariko ico gihe c'ibitero vy'Ibugarama yaragifunzwe ntabwo afungurwa. Ivyo vy'ibitero ntavyo yigeze ajamwo kubera ivyo vy'amatongo bapfa. Kadiyo Nzamba tumurondeye kuri telefone, Ladislas arongoye iperereza yatumenyesheje ko atakintu na kimwe azi kwifatwa ry'uwo musore, ariko atamenyesha ko yamaze kwitura ubutungane kuvyagirije vy'uko ari we yoba ariko afatisha uwo munyagihugu. Ntitwashoboye kuronka kuri telefone Diomede Nzambimana buramatari w'intara ya Muramvya kugira ngo nawe agire icyo avuze kuri ico kibazo abanyagihugu bavuga ko bari babanje kumutura. Urakoze Diane Nkuru Nziza. Tubandanirize mu ntara ya Gitega aho umukenyezi akorera ku bitaro bikuru vy'Igitega amaze iminsi irenga 200 apfungiwe mu gasho k'iperereza. Amakuru ava ngaho Igitega amenyesha ko uwo mukenyezi yaborejwe igufa kugira ngo yemere ko atanga amakuru kuri radio Inzamba Agateka kawe. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko bafise amakenga ku mutekano uwabo, bagasaba yuko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe. Ni inkuru tubaza Lauru Ntengurutse. Uwo mukozi wo ku bitaro bikuru vyo mu ntara ya Gitega afungiwe mu gaco k'iperereza kuva ku igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda. Yitwa Muri Chantal Nijimbere. Yafashwe nk'unyurujwe yurizwa gikubikubi imodoka y'iperereza. Amasoko ya radio Inzamba Agateka kawe muri bamwe mu bapolisi avuga ko yaborejwe igufa bidasanzwe, aho asabwa kwemera ko ari we yatanze amakuru ku radio Inzamba avuga ku bikorwa bitagenda neza ku bitaro bikuru vyo mu ntara ya Gitega. Ayo makuru nyene avuga ko uko kuborezwa igufa vyoba vyatumye amagara yiwe atamera neza, bica bituma iperereza ryo mu ntara ya Gitega ritinya kumujana kuri parke. Bivugwa ko boba barindire ko atora mitende kugira ashikirizwe umushikiriza manza n'ivyariho vyiwe. Uruganda rwa radio Inzamba Agateka kawe nitwashoboye kumenya ico OPC1 Zebron Furanzima arongo iperereza mu ntara ya Gitega avuga kuri iryo fungwa.
ishirahamwe akate Burundi rikabona ko iryo fungwa ritubahirije amategeko na gato kuko ngo imbohe itarenze iminsi indwi iri mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi kiretse habaye uruhusha ruvuye muri parike ya Republika. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'ubutungane mw'ishirahamwe akate arabitubarira. Gufungwa rero by'agateganyo gardavi bikozwe n'umupolisi byo bita abapeji bisanzwe birekuwe n'amategeko mu ngingo ya 33 y'igitabo kigenga matohoza niburanishwa ry'imanza z'ivyaha. Mugabo uwo mupeji ntashobora kurenza iminsi indwi yo gupfunga. Niyo bishitse akabikora abanza kubaza umushikiriza amanza akamuhugura uruhusha rwo kupfunga naho nyene bitarenze imisi 14. Rero kandi twobibutsa yuko izi ngingo zijanye n'amategeko yo yiburanisha n'itohoza z'imanza z'ivyaha ni ngingo tegerezwa gukurikizwa uko zanditse abantu badashobora kwiyumvikanira ngo bazirengeko. Ariko rero iyi nyifato y'urwego rw'uperereza ntitutangaza na gato kuko ni ibintu bamaze igihe bakora uko nyene bapfunga abantu bakarenza ibiringo bagashikana no mu mezi arenga. Kibabaje nuko n'amasentare ariyo yateza kuraba yuko amategeko yubahirijwe nayo nyene atigera kosora ayo makosa ngo ivyo vyakozwe abo mu rwego rw'uperereza babone ko tabitubahirije amategeko hanyuma babifute cyane cyane barekura uwo muntu hanyuma mbere n'ababikoze bakurikiranwe n'ubutungane. Ivyo tubona ko ari bya bindi byo kubura ubwigenge bw'ubutungane bwaba bituma kambere ko n'aba bacamanza usanga nabo nyene barinjiye muri abo mugogo uhohotera abantu cyane cyane ababo bumva ko umenga ntibari kubavuga bumwe n'ibyo ubutegetsi bushaka. Mu yandi makuru ajanye na peka kazina muntu Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger mu rurimi rw'ifaransa n'ishirahamwe rishasha rigiye gutangura ibikorwa ryishinze. Ivyo ni vyamenyeshejwe na Germain Rukuki yaritanguje kuri wa gatanu imbere y'amashirahamwe y'abarundi na mvamakungu aharanira agateka kazina muntu. Muri iryo shirahamwe Germain Rukuki ategekanya gutera intege abaharanira agateka kazina muntu baba bariko baraburabuzwa kubera akazi kabo. Dutega amatwi Germain Rukuki. Murabona yuko namaze imyaka 4 mfunzwe by'akarenganyo yambereye akaryo ko kumenya byinshi bibera mu mabohero. Iyo myaka 4 yambereye akaryo ko kumenya akarenganyo gakorerwa abanabandi. Ivyo byanshikiye ndi mu ibohero narabibonye ndabimenya nanje ndifuza yuko nubikingira abandi. Mu gukingira abandi nuko nateguye ko ngiye gushira mu ngiro ishirahamwe bijejwe gushigikira abaharanira agateka kazina muntu kuko narabibonye ko bihe bakoreramwo biragoye. Benshi ntibaratahura yuko abaharanira agateka kazina muntu bahari kuri bose, baba abari mu nzira nziza cyangwa abatari mu nzira nziza, abariko barahohotera abandi. Abaharanira agateka kazina muntu bariho kuri abo bantu bose. No kugira ngo rero mfashe gukinga, mfashe ndavye ivyo nagiye ndacamwo ivyanshikiye kugira ngo iyubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa kiremwa muntu agateka kazina muntu yubahirizwe. Iryo shirahamwe ryitwa Ensemble pour le soutien défenseur des droits humains en danger. Nishirahamwe mu Kirundi rijejwe gushigikira abaharanira agateka kazina muntu baba bariko barashikirwa n'ibibazo kubera umwuga wabo barangura. Tubibutse ko Germain Rukuki aherutse kurekurwa kwa yaramaze imyaka hafi 5 afunzwe, akaba yari yaciriwe imyaka 32. Germain Rukuki akaba yahoze ari umukozi w'ishirahamwe Rukristo rigwanya gusinzikarizwa ubuzima kiremwa muntu. Inzamba Radio Inzamba dutandukire amakuru avugwa mu ntara. Imiryango itari mike iba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iridogera ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi ko
imaze iminsi itabona amatara. Amakuru ava Muyinga akemeza ko ingaruka mbi ziturutse kwibura ry'umuyagankuba zatanguye kwibonekeza. Reka tubibaze Frank Kazi. Izo ngorane zo kubura umuyagankuba zatanguye kwibonekeza ku mutumba Kibogoye, mu nyuma ico kibazo gica gikwiragira mu bindi bice by'uwo muji. Iryo bura ry'umuyagankuba ngo ryaturutse ku cuma kiyungurura umuyagankuba bita transformateur mu gifaransa cononekaye, kikaba arico kibugabanganya mu bice bimwe by'umugwa mukuru w'iyo ntara, nk'uko bivugwa na bamwe mu badafise uwo muyagankuba. Ivyo vyatumye rero hibonekeza ingaruka mbi zimwe nk'ingorane zo gufasha abana gusubiramwo ivyigwa be no kubika imfungurwa zononekara iyo zidakanyishijwe. Iruhande y'ivyo bakaba ngo bamaze iminsi batambara uduhuzu tugoroye kubera ibura ry'amatara. Imwe muri iyo miryango yavuganye na Radio Ry'agateka kawe igasaba ishirahamwe Ry'idezo gusubiza ibintu mu buryo ridatevye. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera ku telefone ujeje gisata c'umuyagankuba ca Ry'idezo mu ntara ya Muyinga ruramukena. Mu gisata c'ubudandaji kandi imyidogo ni myinshi mu badandaza bato ibinyobwa vya Brarudi bikavovo ni muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Bidoga bavuga ko batangishwa amafaranga 10,000 y'amarundi kugira ngo baronke uburenganzira bwo kurangura. Ayo mafaranga ngo bayabaka basabwa ku nguvu guterera umugambwe CNDD-FDD n'inkuru ya Jacob Sibomana. Abo badandaza bidoga bavuga ko iyo bagiye kurangura ibinyobwa vya Brarudi batabironswa badatanze amafaranga 10,000 by'amarundi umwe wese. Bavuga ko uzizana yitwa Nikura ataweyemerera kurangura ivyo binyobwa aterekanye ko yarisha amafaranga. Bavuga ko ari intererano y'umugambwe CNDD-FDD. Mwe muri abo badandaza aravuga uko vyifashe. Umudandaza yitwa Nikura azironka akazishikana mugabo abaje kumurangura agaca abaka amahera 10,000 uko babangana ko sinaho twari kazini kugira ngo noneho ngo ayo mafaranga ngo yashinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Amafaranga gaca atanga gutyo bayatanga gutyo bidoga kandi bidoga cyane mugabo byamaze kubasesereza. Ubu rero ni amakuru ariko arakwiragira hose. Ikindi bavuga ngo nuko ayo mafaranga atacapfana nayo baranguza kuko bayatanga ukwayo. Ayo mafaranga 10,000 arenga ku giciro gisanzwe cyarashinzwe na Brarudi cyo kurangura kuri baje baranguzi batobata nayarenga ko sayasanzwe ari mu giciro. Twashoboye kuronka Federico musitanteri wa komine Mukike kugira ngo agica bivuze ko telefone yiwe yahamagara ntiyitabe. Mu ntara Monge naho ingaruka z'ubukene bw'igitoro zatanguye kwibonekeza. Amakuru ava muri iyo ntara akavuga ko itike yo kuyunguruza yatanguye kuduzwa 4,000 niyo mafaranga arihishwa asabwa uva mu Rumonge aji Bururi mu gihe atahora arenga 3,300. Makuru umwuga wo kuroba ho bavuga ko bakora bahomba nico kimwe nabunguruza abantu n'ibintu. Abanyagihugu bakabona ko bariko bagwa mu mporero, bose basaba leta ko yotora umuti w'igitoro. Inkuru ya Prosper Nzisabira. Abarovyi baheruka kuja mu karuhuko k'indwi basigura ko batigeze baronka umwimbu w'amafi mu kiyaga Tanganyika. Abo barovyi basigura ko agahombo kabaye kanini muri iki gice c'ukuroba ico bita mu muga wabo indenga. Bidoga ko igitoro kitaboneka ku masitasiyo mu Rumonge bagaca bagura ic'amagendo ku 4,000 vy'amarundi iritiro. Nico kimwe nabunguruza abantu ku mapikipiki. Basigura ko ukeneye igitoro agikura mu gisagara ca Bujumbura ku birometero bishika 70 uvuye mu Rumonge. Ivy'igitoro biragoye tugikeneye tutegereza kuja Bujumbura aho ngaha mu Rumonge nta na hamwe kiri. Tutegereza kuja Bujumbura hanyuma iyo turiko turakora twarosa ku gatoro bica bisaba yuko tuduza akabeyi. Abanyagihugu baridoga mugabo nta kundi turi bugire kuko si twebwe leta hamwe yotanga igitoro canke igafasha ikaboneka nta kindi twaheza tugapakira kw'ibeyi. Abafati barabara Rumonge Bururi bobo baramaze kudugirizwa ko itike ryo kwiyunguruza ryavuye ku mafaranga 3,300 rija ku 4,000 nk'uko uno twasanze ku gituro ca Rumonge abishikiriza. Twebwe twategereje kuja ku rubanza mu ntara ya Bururi ariko tugiye gufata imodoka twasanze byarahindutse
twaheruka iteka ari 3,500 muga twasanze ari 5,000 igitoro kikaboneka hanyuma abantu bagasubira kwiyunguruza bikwiye uko vyahora kuko hamwe bibandanije gutyo n'ibintu birashobora guca biduga uko mu gihe atabantu bariko baraja kurangura atabantu bariko baraja kubizana iyo biva bica bituma ibintu bizimba. Bamwe mu bakora akazi ko gutanga igitoro batashimye ko amazina yabo amenyekana bavuga ko bene amasitasiyo bafise igitoro ariko banga kugitanga kuko bibaza ko gishobora kuduga. Baba abiyunguruza baba abunguruza abantu n'ibintu canke abarovyi basaba leta ko yotora umuti w'ico kibazo. Mu itangazo radio ry'ubushiranganje mu byo bujejwe harimo igitoro basigura gusa ko bariko bakora ibishoboka kugira igitoro gisubire kuboneka. Inzamba Radio Inzamba agateka kawe murabandanya mukurikira amakuru twabateguriye tubandandirize mu gisata c'imibano. Leta ya CNDD-FDD gwaramaze gufata ingendo yuko ibyaha vyakozwe muri kahise vyakorewe abo mu bwoko bw'abahutu ari byo byonyine byo kwama bivugwa mu gihugu ivy'abatutsi navyo bakabirenza ku ruhe rw'amazi. Ivyo biri mu ihwezo shirahamwe Fokode rihanira agateka kazina muntu mu Burundi aho n'inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca atangiye itegeko igabanya igitigiri c'abaja kunamira kuri uyu wa kane abana barenga 100 bo mu bwoko bw'abatutsi batuririwe kuri lycée Kibimba mu mwaka w'1993. Umushikiranganje akaba yasiguye ko ari kumvo zo kwirinda ikiza ca COVID-19. Pacifique Nahazwe arongoye iryo shirahamwe asigura ko ariko sari komeye cyane byakozwe kuko ibyaha byakozwe muri kahise byakorewe abarundi bo mu bwoko bwose. Kubwiwe ngo leta ya CNDD-FDD ishaka kubakira kujyanisha abarundi mu kwigira umukunzi w'abahutu kandi idasiba kubica. Twumvirize Pacifique Nahazwe akabarongoye ishirahamwe Fokode. Twabonye mu bisagara bitandukanye by'igihugu abantu baba ari benshi barundanye atanga ingo nimwe iboneka yafashwe ijanye na corona mbere ukamengo corona ntane ikiriho. Aha rero niho umuntu aca yibaza mbega Gervais Ndirakobuca go bari urukundo rudasanzwe yo bafitiye abari bagiye kwibubu ariko go rukundo akaba atarufitiye abandi bose mu gihugu canke yoba ari uko yoba azi ko corona iri kwibubu gusa ahandi hose mu gihugu ikabita hari. Aho ni ikibazo kiri ariko ndakwankagaruka inyishu iribonekeza kuko uravye nko mu mwaka uheze hoho iyi leta yarabujije burundu abantu kuja kwitaba ibi birori byo kwibuka ababo babuze aho kwibubu mu 1993. Rero ngaha tukabona ko ibisa n'ingendo itera yibonekeza muri buno butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2015 aho baboneka bashaka ko ibyaha vyakozwe muri kahise bikaba vyakorewe abo mu bwoko bw'abahutu ko ari byo byonyene vyotera bivugwa mu gihugu bikaboneka ko ari byo bihambaye nayo ibyaha byose vyagiye birakorerwa muri kahise abava mu bwoko bw'abatutsi bikaboneka ko atacu bivuze canke ko bitanabayeho bakifuza ko bidasubira kuvugwa. Ivyo turanabibona no mu ngendo y'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe aho mu myaka hafi imyaka 6 imyaka 7 bamaze bariko barakora basa n'abatumbereye ivyaha vyakorewe abava mu bwoko bw'abahutu mu 1972 kandi no muri iyo myaka yose imyaka yose y'ivyago by'u Burundi nta na rimwe ivyago bitashikiye amoko yose ariko intumbero y'uno munsi iboneka ariyo yo kwerekana ko hababaye ubwoko bumwe. Iri ni kosa rikomeye cyane n'intumbero ihonyora gose amasezerano yarusha n'intumbero kandi aho gufatanya abarundi itera yongereza kubajyanisha kuko iyo ntwaro yababaye cyane mu 2015 imaze kubona abahutu n'abatutsi bafatanye mu kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya nkuru nziza ubishaka kubakira ku kujyanisha abantu kugira ngo yigire umukunzi adasanzwe w'abahutu kandi ari intwaro yo nyene yica abahutu batari bake. Ku bwacu bino bintu birakwiye gukosorwa ibijyanye n'akahise bikaza bifata cyo kimwe amagorwa yashikiye abarundi bose.
tubamenyeshe ko iyo miryango yabujijwe kwibuka ababo ngo kubera imvo zo kwikingira ikiza ca COVID-19 ariko ibirori vyo kwibuka incungu ya demokarasi vyitabwe n'abantu isinzi kuri uyu wa kane mu gisagara ca Bujumbura kandi amabwiriza yo kwikingira ikiza ca COVID atigeze akurikizwa. Duherahereze kuri ino nkuru ijanye n'indero. Ikigo Mezo Shalom caratanguje ku munsi wa gatatu ibikorwa byo kubaka ishure ry'abana b'imicuko maternelle hamwe na mato mato mu gisagara ca Kigali mu gihugu kibanyisha u Rwanda. Akaba ari umugambi w'ikigo Mezo Shalom gifashwa mu mugongo n'ingoma y'ubwami bwa Luxembourg. Margarite Barankitse yatanguje ikigo Shalom agasigura ko iryo shuri rizoba ikigo gishasha gitanga amahoro mu karere k'ibiyaga binini binini. Murabona kuva ntangura mu 1993 nakiriye abarundi, ndakira inyuma yaho ndakira abanyarwanda, ndakira abana b'abakongo. Nasanze rero nguma subira. Murabona mu 2015 subira guhunga nari nise ikigo c'amahoro Mezo Shalom. Nkaba nibaza nti kubu rero ngizimana nkaba mfisemwo muri abo bana impunzi z'abakongo, nkaba mfisemwo abanyarwanda, nkaba mfisemwo abarundi. So kuvuga ko Burundi canke u Rwanda canke Kongo bwari bubuze abantu bize, nuko mu mashure bagira badashiramo ayo mavaleur y'ubuntu. Umuntu yiga niyo wo mubazo umwana ati wiga kugira niga kugira ngo nzobe engineer hanyuma ndonka amahera ngura imodoka nubaka inzu. Muga ntawo wumva avuga ati nagomba nige ndabe ko nanje mpindure ikintu nanje mu byo naronse ndabifashishe abandi, igihugu canyibarutse kibe ciza, abantumye nanje mbicondi ndabahe nico rero nshaka. Ku bijanye n'umutahe umurondera w'ubutungane w'u Burundi Margarite Barankitse ati iburabuzwa ngirirwa na leta y'u Burundi zizombuza kubandanya no gushitsa ibikorwa byo gufasha biciye mu kigo Mezo Shalom. N'ubu dukurikire Margarite Barankitse. Burundi n'ubwiwacu kandi ntawe ushobora kunkura ko iryo zina Barankitse, kuko Burundi nanje bwanyibarutse uko bwibarutse nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nagomba ngo abanyumva ndababwire nka kumwe Yesu yishuye Herode ati genda ubwire iryambwebwe ni haba hageze kumva nzopfa. Mugabo kandi jiwe mbega ku myaka 65 ni naba narasimvye kangahe bamaze kumpatsa kunyica 10 no muri ya ndege baturira itariki 6 za Kigarama mu 2000 narimwe ariko ntiyahiye. Igihe banturiye mu 2007 bakarungika sayine y'ijoro uruntu ngo runturiye kuko babona ko atawunzimya, baranse kuza kunzimya imisi 3. Mugabo bugize birashika kunzu z'abana umuriro urahagarara n'ibindi bizohagarara, nta muvyeyi numwe atabana be. Ni kuri iryo jwi rya Margarite Barankitse turangirije ko ano makuru twari twabateguriye. Murakoze mwebwe mwese mwari muduteze abiri, barakoze kandi bagenzanje bafashije kubategurira ano makuru. Mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze, mugira amahoro ahiwanyu.